Наведен, готов. Да. Первый готов, наведен. Взрыватель осколочный. turabahaye ikaze abanywanyi bacu bakunzi bacu mudukurikirana marana makuru aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravugwa muri kano kanya na cyane cyane amakuru yerekeranye n'intambara y'Urusiya na Ukraine akaba yo tugiye kubabwira update yayo muri kano kanya kaze marana makuru tugiye kubaha ikaze rero abanywanyi bacu bahire twibutsa kugira sabone kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza kaze marana amakuru yacu rero nkuko tubabwiye tugiye kubabwira update y'amakuru y'intambara iri kwiraba hagati y'Urusiya na Ukraine intambara rero ikorakomeye cyane gose hagati y'igisirikare ca Ukraine ndetse n'igisirikare cy'Uburusiya intambara ikomeye cyane kurabera mu ntara ya Mariupol intara ya Mariupol rero muziko haheze indwi zibiri zose Uburusiya bwarafashe intara ariko Uburusiya nubwo bwari bwafashe intara hakaba hariho agace kasanzwe karimo agace ka Azovstal Steel Plant kari kasanzwe karimo ihandaki rikaba yari yaragenewe ihandaki ikaba yari nini cyane gose ku buryo ihandaki yari yagenewe igihugu ca Ukraine cyari carayubatse mu gihe ngo igihugu ca Ukraine cuba catewe kigaterwa n'abantu nka botera ibigwanisho by'ubumara vya nucleaire ihandaki rikaba yari yagenewe kwinyegezamo ikaba yari isanzwe irimo ibintu byose yaba ibijanye n'impwemu zo guhemuka amaraso imiti n'ibindi rero n'ibifungurwa byinshi cyane gose byari biri muri ihandaki ariko ubu bakaba bari batanguye kuvuga ko abasirikare bari basanzwe bariyo bashika hafi nk'ibihumbi 200 ko ibintu byasa n'ivyo baheranye rero inyuma y'imisi nkuko twari twabivuze ko Uburusiya bwari bwatanze agahengwe ko abantu bariyo bovanwayo n'umuryango mpuzamakungu utabara imbabare Médecins Sans Frontières ndetse na Croix Rouge bakaba bari bakuyera abantu batari bake ariko rero nubwo byari biruko hari hasigaye abantu ubu birarivugwa ko ubasigaye abantu bashika 200 abasivile basanzwe bari muri iyi nuclear power plant muri kano gace ka Azovstal Steel kumuva rero ku munsi w'ejo igisirikare cy'Uburusiya catanguje ibikorwa byo kubomora ino handake ya Azovstal Steel Plant ibikorwa rero birakomeye cyane gose ko Uburusiya buriko bukoresha amabombe amwe akomeye cyane gose nkuko mubibona kuri amasanamu twabashiriyeho Uburusiya buri gukoresha indege buri gukoresha marokete buri gukoresha ikintu cyose gishoboka igwanisho cyose gishoboka kugira ngo bashobore kubomora hano hantu rero abasirikare nabo bariyo ba Ukraine nabo bari ko baragwana bari ko barasana no ngo niyo ntambara ikomeye cyane gose kuva Uburusiya bwakinjira kugwana muri kino gihugu ca Ukraine aho haheze hafi amezi abiri n'indwi hafi zibiri zose intambara bise ngo special operation itanguye ku gihugu ca Ukraine ubu rero n'ubu uyu munsi ijoro ryose Uburusiya bugerageza kubomora kugira ngo busambure burundu ino Azovstal Steel Plant ariko ntibirakunda kuko abasirikare bariyo nkuko bivugwa no mu komanda abarongoye baracari ko baragwana kandi ngo bacari ko baresista uko biri kose nk'uko bikomeye basana bari mu muri udashira wo mabombe n'amarokete y'Uburusiya bariko ngo arashimira abasirikare aho umukomanda yabwiye abanyagihugu babanya Ukraine ko ngo bihangane bakomeye ngo huko ngo basirikare barabashimira bariyo ngo bariko baragerageza ibishoboka byose bihagarara ko bagwana ngo kandi ngo ntabwo bafise uko nubwo bikomeye ngo baracaresista baracagwana ariko nta mahigwe amenyesha ko bashobora gutsinda kuko Uburusiya burabazingiye burabakikuje yavuze ati abarusiya badukikije hirya no hino ariko ingabo zanje ndongoye ziracaresista ati kandi n'ubu turi mu ntambara ikomeye cyane gose atariko mudusengere Imana niyo yo kuturokora atariko nubwo biruko ntitubahebuje turacakomeje kugwana nubwo abasi bacu bakomeye cyane gose kudutera ariko turakomeye turacari bazima bamwe bacari bazima ati turafise bakomeretse n'ibindi ariko turacakomeje kugwana ati hari abashobora kudutabara bavuye hanze mukomeze kugerageza tuvuze rero inyuma yuko buno Uburusiya buriko burahateye amabombe bagwana n'abasirikare bari muri kino kinogo ca Azovstal Steel Plant hariho
n'abandi basirikare rero ba Ukraine bateye nyine muri kano gace k'intara ya Mariupol bagerageza kubohoza iyi ntara rero Uburusiya buri kuburwana n'abayisanzwe bari muri kino kinogo ndetse n'abaturutse inyuma no mu duce twa Odessa nyine n'ahandi intambara iri kwiraba ndetse kano gace kose kazungurutse agace kose ka Donbas region intambara ikomeye mu buce bwose iri kwiraba kuko igisirikare ca Ukraine gifatanije n'abacangero bariyo basanzwe ari benshi ubu ndetse twababwiye ko ku munsi w'ejo hajimwe n'abayisirayeli ndetse abayisirayeli bakaba baraje bahawe akazi ni groupe y'abamasenari b'abanyayisirayeli rero baje guca amafaranga bakaba rero bari kubagwana ku bwinshi cyane rwose muri kano gace kugira ngo barabe ko buhoza uduce na tumwe mu butwe Uburusiya bufise Uburusiya nabwo bukaba bwashizemo ingufu nyinshi cyane rwose kugira ngo bufate kano gace burundu na cyane ko umunsi wo kwigina intsinzi y'Uburusiya ku banazi wegereje aho itariki 8 bitezwe ko Perezida Vladimir Putin agomba gushikiriza ijambo rikomeye abarusiya n'amakungu aho Uburusiya buzoba ku munsi wahariwe witwa Victory Day aho Uburusiya bwigina intsinzi y'intambara ya kabiri aho bwari butsinze abarozi burundu uwo munsi rero ni umunsi ukomeye ibirori birakomeje i Moscow kwitegura gukomeye cyane kurakomeje i Moscow kwitegura uyu munsi mukuru amadefile y'abasirikare n'abategetsi bariko bitegura kuja kuri uyu munsi mukuru rero ukomeye cyane gose mu mateka y'Uburusiya rero Uburusiya bwa bwiteze ko Vladimir Putin azobwira abarusiya ni biriko biraba muri Ukraine n'icatumye aja gutera kandi muri Ukraine ndetse n'ivyo amaze kugera ko canke abandi bakaba biteze ko Perezida Vladimir Putin itegure gutangaza intambara yuzuye yeruye kuri gihugu ca Ukraine. Tukivuga nyene amakuru muri kano karere Perezida Zelensky no babandanya kutakamba asaba amakungu ko bishoboka byose kugira ngo atsinde Perezida Vladimir Putin ngo n'amakungu atatsinda Perezida Vladimir Putin muri intambara ya Ukraine ngo Perezida Vladimir Putin azabonye ko ashobora gutera n'ibindi bihugu byose byo mu Burayi akabitsinda amakungu ntihagire icamugira ngo rero haguma asaba ko uko bishoboka byose kugira ngo batsinde Vladimir Putin twibutse ko Uburusiya nabwo bwarahiye burarengwa ko budashobora kwemera gutsindwa muri intambara ko uzokoresha ibikoresho byose bufise mu bubiko bwabyo aho bavuze ati bazokoresha ibikoresho byose biri disposal ku buryo ko iyi ntambara badashobora kuyitakaza ku kiguzi icari cyo cyose nk'uko bimenyeshwa n'abategetsi begereye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya ndetse n'abategetsi ba gisirikare bafise inshingano zo gukurikirana iyi ntambara gushika bayitsinze. Reka turangize amakuru tubabwira ko amakuru twaciye ku mayange ku munsi w'ejo muri ya Tanzania ifilime y'imbara nkuru ya Tanzania yakozwe na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yaragiye ku mugaragaro ikaba imaze hafi indwi zibiri yaragiye ku mugaragaro rero muri iyi minsi akaba ariko bategura igiteramo cy'uko iyi filime izokwerekanwa muri Tanzania ntibiramenyeshwa neza umunsi iyi filime izokwerekanirwa ko ariko ukaba wifuza kwiraba umunsi izoba bamenyesheje umunsi iyi filime izokwerekanirwa mu gihugu cya Tanzania tuzobamenyesha iyi filime rero ku nshuro ya mbere ikaba yarekanwe muri Amerika ndetse ikaba imaze gukinwa gusa n'amasheni abiri yo muri Amerika yahawe uruhushya rwo kwerekana iyi filime yitwa The Royal Tour iyi filime yakozwe n'umujournaliste yitwa Peter Mbage uyu mujournaliste akaba ari umujournaliste akora amafilime y'ibihugu aho yerekana ibintu bitangaje ndetse uyu mujournaliste akaba amaze gukora filime rero amaze gukora niyo muri Mexique ndetse akaba yakoze rero ni filime ya Tanzania ndetse ni filime muri Caraïbe umu journalist ibihugu navyo amaze kugendera akaba amaze no kugera mu Rwanda ariko mu Rwanda nta filime yakoze rero no muri Tanzania aho yakoze iyi filime yitwa Royal Tour yakoranye na Perezida Samia Suluhu Hassan wa Tanzania aho Perezida Suluhu Hassan wa Tanzania ariwe yari tour guide aho ariwe yerekana ubwiza bwa Tanzania aho yerekanye ibice vya Serengeti ibice vya Mutwapa ibice byose bigize Tanzania aho abaturiste bashaka kugendera muri filime rero aho Perezida aho iyi filime yerekanwa muri Amerika Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ngo ntivyari byoroshye cyane gose gukora iyi filime kuko bamara umunsi wose bariko bazunguruka ngo ndetse rimwe na rimwe rero na security yiwe aho bamubuza rimwe na rimwe gukora ivyo agomba gukora ko muri filime yose Perezida Samia Suluhu Hassan niwe yatwara imodoka akaba yavuze ko hari haheze imyaka 20
agiye kuri vola y'imodokari umva ko ntivyari vyoroshe kandi akaba yariko atwara yagendesha iriya modokari y'abaturiste ariwe yayitwara muri iyi filime rero ya Tour Guide. Iyi filime rero muri uno mwanya nta na hamwe ushobora kuyibona yuzuye kuri social media kuko ntibiremerwe ntirashirwa kuri YouTube. Kuri YouTube kuri channel ya Peter Mbage niho ushobora kubona uduce duto duto ndetse no mu binyamakuru byavuze kuri no nkuru, ariko uduce duto duto filime yose rero imaze kwerekanwa n'amasheni abiri yo muri Amerika ndetse ikaba rero izokwerekanwa no ku mugaragaro mu gihugu ca Tanzania. Bikaba biriko barategura ibirori byo kwerekana iyi filime idasanzwe ndetse iyi filime yakunzwe na benshi cyane gose abayibonye muri Amerika, ikaba yatumye benshi bifuza kugendera igihugu ca Tanzania kuko iyi filime yerekana neza ubwiza bwa Tanzania, ibikoko bigize igihugu ca Tanzania, amashamba n'ibindi byose by'ubwiza bwa Tanzania muzobibona ni filime yamara kuja habona. Iyi filime yitwa The Royal Tour Guide ya Perezida Samia Suluhu Hassan, aho bwiwe ariwe gendera yerekana asigura. Filime iri mu Congereza hamwe na hamwe mu Giswahili kuko uyu mujournaliste tumva Igiswahili, ariko Samia Suluhu Hassan yagenda yegerageza kuza aravuga mu Giswahili ndetse no mu rurimi rw'icongereza. Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko ariko arakora amajwi ivyo bita voice over. Yavuze ko twenza abantu, yavuze ati Peter Mbage yarankoreye ihohotera mu kunkoresha amasaha menshi cyane gose, ati ndetse akambuza no kurya. Aho Perezida Samia Suluhu Hassan yavuze ko bakora ivyo bita voice over bashiramo amajwi ko yamaze hafi iminsi 3 ajya gusa mwijoro, umurango wose wahera atacafunguye kuko bamubuza kugira icyo afunguye kuko ngo amajwi atari guheza bemeza. Rero ngo ibi akaba yabiheruka kera, aho yavuze ngo rero, ariko yavuze ko byari byiza cyane cyabaye igikorwa cy'iteka yakoze mu buzima bwiwe, yishimiye kubw'iyi filime ya The Royal Tour Guide. N'aya makuru yo turangirije ko iyi filime ya Perezida Samia Suluhu Hassan yerekana ubwiza bw'igihugu ciwe. Mwakoze raba yakurikiranye, mwibuke kugira sabone, kugira subscribe kandi Imana shishikare ko umugisha amaze kubikora. Mukomeze kubana natwe no mu yandi makuru akurikira. Murakoze, mugire aho mwowe muri kano kanya. Turangirije ngaha, turasubira hanyuma tubabwira ni makuru azo ariko aravuga ku isi, na cyane cyane amakuru ajanye n'ibijyanye n'intambara, twongera duhoza